Kuri uyu wa kane igenekezo rya 26 Nyakanga umwaka wa 2024 niho hatangwa ku modoka zose zunguruza abantu mu rusangi mu gisagara ca Bujumbura ivyandiko vyerekana aho izo modoka zitegerezwa gukorera. Charles Ntirampeba umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe rihurikiyemwo abunguruza abantu arasigura impamvu iyo ngingo yafashwe. Ni muri iyo ntumbero rero igisagara ca Bujumbura hamwe n'abandi ba partenaire basanzwe baraba ivy'amazutu mbere no gutwara abantu n'ibintu na twebwe nk'ishirahamwe ya Trabo tuganiriye yuko vyoba vyiza ibisi yose igize aho ikorera. Muri ico gihe rero abaduha ibitoro duca dusubira tugakorana bakaraka avuga ati uyu muntu akorera mu Maramvya kumbure yokora ituru 8 canke 10 canke 5 bivanye naho umwe wese akorera. Ukorera hafi bamuha ituru nyinshi. Nuko rero nico cyatumye hatunganywa iki gikorwa cyo kwandika imiduga yose. Imiduga yose yarahejeje kwandikwa wasigaye mikeye. Ibimenyetso byaho imiduga ikorera mwabibonye ko byarakozwe. No kuvuga yuko muri iyi minsi 2-3 imiduga yose izoba ifite ibyo bimenyetso kandi izoca itangura gukorera mu mirongo isanzwe yanditswemo. Ku ruhande rw'abagendesha imodoka nabo barashima kuko iyo ngingo ifise akarusho izobazanira. Ingingo ya Meringe twayakiriye neza kuko ni vyiza byaje no kugabanya akajagari. Umuntu wese agakora akamenya akorera kuko muri twebwe turafise ukuntu bamwe baronka amazutu abandi bakaronka make bakaca batangura agafata itinere ndende irimo amahera menshi mu nyuma aheje gukora akabona ya mazutu yibasigaye ari make acaza mu yindi itinere ya hafi nko kumusaga we deja yamaze kuronka amahera aje gusatira kumusaga kubera asigaye mazutu make. Ivyo vyandiko bigugwa amafaranga 40 ku modoka imwe no kuvuga 20 ku candiko kija imbere y'imodoka n'ikindi 20 nyene kija inyuma y'imodoka.